Impunzi z'abarundi ziba mw'ikambi ya Nduta zivuga ko ku mugoroba ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye abapolisi barashwaye mu gasoko kari muri zone y'indwi y'iyo kambi. Bahageze ny'abapolisi, izo mpunzi z'abarundi zimenyesha ko bakoresheje inguvu bagenda barakubita buri wese. Inyuma yaho ngo baciye bahagarika impunzi zitatu bazishira mu modoka bazijana kuzihohotera ku kirindiro cabo nk'uko bivugwa n'uyu murundi aba mw'ikambi ya Nduta. Abapolisi baraje barirukana bariko bararema mu gasoko ko mu zone y'indwi, hanyuma rero niho haca haza intervention y'ikindi gipolisi ngo gufata abantu bose bahura nabo. Rero baciye bafata abantu batatu baciye bagenda babicayeko batwara no ku gituro c'abapolisi kiri mu zone ya mbere. Bamaze kubatwara rero bashitseyo niho bakubitwa bagashaya. Samedi rero niho bazana umwe bazanye yitwa Evariste aba mu zone y'indwi. Amasoko yacu muri iyo kambi avuga kandi ko abo bapolisi babonye uwo Evariste agomba acikane bamutwaye kwa muganga aho mw'ikambi. Abaganga babonye uko amerewe ngo baciye bamurungika ku bindi bitaro. Abaganga bo muri MSF bamubonye nta kindi bakoze, babona yuko ata bushobozi bafise bwo kumwakira, ko barabona yuko atakigenda umuntu ari muri koma, ni ukuvuga ntiyapfuye. Ku ngingo z'umubiri hose bari bavunaguye, rero gusa bamutwaye ikibondo. Ikibondo avuga yuko barabonye yuko batabishobora baca mutransfera i Buganda. Amakuru ava mu masoko akaba avuga ko abantu babiri b'abagabo bafatanywe n'uyo Evariste bagasinzikarizwa ubuzima hamwe bo bahavuye bajanwa mu kibanza ho gushika no mango atawuramenya. Uruganda rwa RPA rukaba rutarashobora kuronka abarongoye igipolisi mu ntara ya Kigoma kugira twumve ico babivugako.